kandi nk'uko n'abandi bavuze imbere yanjye, ndipfurije isabukuru ryiza Reynaud Butari, igikorwa ariko arakora. murakoze cyane rwose Pacifique, murakoze cyane, karibu. Ego, igikorwa ukora ni igikorwa cyiza cyane, Imana ikongera imigisha n'iyindi myaka myinshi kugira ngo bandanye udufasha byinshi. kandi icyo ngomba kuvuga muri icya mbere cyo kuri uko kino kiganiro turimwo uyu munsi cyitwa inyishu buriya yacyo, inyishu y'ikibazo cyabajijwe n'Indayishimiye wenyine yanayitanze muri hamwe yaje imbere y'abacamanza muri 2021, wenyine akivugira ko mu Burundi atana kimwe gikunda kubera ko atabutungane dufise, wenyine akivugira ingene abategetsi bafatana n'abacamanza kugira ngo banyage n'uwagira azane udufaranga, wenyine akivugira ko bagishobora kuzana imitahe mu Burundi kubera ubwo butungane. Inyishu mu bisanzwe iri mu ijambo ry'umukuru w'igihugu wenyine, kuko guhera ico gihe abivuze nta na kimwe yigeze atwereka cyahindutse muri ubwo butungane. Ntiyigeze atubwira ngo ubu bya bintu byahora bibera mu butungane vyaheze ku buryo umuntu yosubira kwizigira kwiyoza n'imitahe yiwe mu Burundi ntibazomugire kumwe nari nabivuze. Mu ncamake, uwuzana imitahe wese mu Burundi azoba yizaniye abasuma, kuzoba ari kumbure kutamenya nyene nayo ubundi umukuru w'igihugu wenyene ubwiwe ico yaramaze kucishurako. Uyu munsi niriwe nza nderekana abantu ubwo butegetsi bwagiye burica n'iyo bagize ico bagerageje kuri, mvuga co kimwe na Muhozi, mvuga co kimwe na Bob Rugurika uko yavuze, ni leta y'abasuma, ni intwari iboneka ko ari iy'abasuma. kandi buriya burya tupfa no gutangara uravye kuva ku rugamba uko bari bameze abasendedefdd, burya babandanya ingendo yo ku rugamba. Wahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu Gervais Rufyikiri niwe yavyanditse neza muri ca cigwa yakora muri 2016, aho yerekana ko CNDD-FDD yananiwe kuva mu muhari w'abagwanyi ngo ihinduke umugambwe nyene wotwara igihugu yigenze nk'umugambwe. Inyifato yabo iguma imeze nk'uko bari ku rugamba, aho umwe wese mu gace afise canke bagiye gukora igitero canke bari kwibarabara, igikorwa bakora cyamye ari ico gusahura. Umwe aho wese ahari ari mukuru yarasahura, akarunda, akagira bike ahereza abo bari kumwe ku rugamba. Ariko burya uko batwara igihugu niko bitwaye muri rebelliyo yabo, nta cyahindutse buriya iyo umuntu abiravye. Ego Pacifique, ntahazwe mu nkundire ndabaciremwe nk'uko nabibajije Bob Rugurika, gukoresha imvuga ati ni leta y'abasuma, n'abasuma bariba. Ntimwumva yuko bikeneye yuko musigurira bariko baratwumva ko mutotanga ivyagirizi vyo ku munwa gusa mudafise ivyemezo, mugatanga uturoro kamwe canke tubiri twerekana ko abo bantu muvuga ko ari abasuma, ko mutabafatanya itonga? Sinzi yuko hari n'ibindi vyagirije bikenewe, none ko bavyivugira. Umukuru w'igihugu wenyene avuze ati twebwe uko tumeze muri ubu butegetsi dufise ubutungane, abacamanza bavugana n'abandi bantu hano mu butegetsi bakaca banyaga umuntu azanye imitahe. Wumva hari n'ikindi kintu gishasha dushizemwo. Uravye nk'ejo bundi urubanza rwa Bunyoni, ukaraba ibintu ku muntu yahora umushikiranganji wa mbere, ibintu twamye tuvuga imyaka n'imyaka dushira habona, kubera ko Bunyoni Ndayishimiye bagize ico bapfuye gusa bakacaza kutubwira ko afise imiduga n'amazu amajana, ko umuntu afise ibintu birengeje ubwenge, arivyo twahora twama tuvuga. Sinzi vy'ukuri ko hari n'ibintu bindi bikenewe ngo tuzane ngo ni ivyagiriji. Bonyene baravyivugira, bonyene bariko baragirizanya barabitubwira ivyo bakora. Umva ciye mfata uburorero twiriwe turatanga uno munsi, dufate nk'abantu nka babiri gusa mubo uno munsi twashize ahabona aba bagwizatunga bagiye baricwa n'ubutegetsi. Ufate nk'umuntu Matwi ni Evariste Nyandwi wo mu Rutana, umwe yanyuruzwa mu kwezi kwa12 muri 2016. Matwi yari amaze igihe abwira umuryango wose ko yimirije kwimukira i Bujumbura mu gihe bazoba bahejeje kubaka ihinguriro rya Fomi. Umuryango wari ubizi ko ariko ashyira amafaranga yiwe yose mu bintu vyo kubaka Fomi, ariko hatangura kuza amakuru yavuga ingene Fomi iriko irubakwa, abakozi nyene babatora bavuga bati hariho abadashobora kujamwo baravye ubwoko kanaka, ukumva ngo umukuru w'iperereza w'ico gihe Etienne Ntakarutimana niwe yigira
agafata agafirima bariko barubaka akaca bishira nkuru nziza. Mu nyuma rero bihava bivyara ko wa matwi yafise ivyo yasizemwo ahubwo aca yicwa. Umushikiranganji nawe nyene yarajejwe ico gisata, umwe yanyurujwe itariki 30 z'ukwezi kwa12, uwundi acaraswa itariki imwe mw'ijoro harya nyene umwaka ugitanguye itariki imwe y'ukwa mbere. Umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru bararashwe, bose bariko bazira ivyo vya fomi. Mu nyuma ukaca usanga fomi, mwaravyumvise mu nyuma induru vyateye Nkurunziza amaze gupfa, bavuga bati hariho amafaranga fomi yateza kuca igabira umukuru w'igihugu, ikamugabira nk'ama action yiwe, kandi ata amafaranga yagiye gushiramwo. Bariko baringinga Ndayishimiye ngo nawe ajemwo, bamubwira ko ubuzo umukuru w'igihugu wese ayo ma action ategeza kuba kucaba ayiba. Urumva ivyo bintu biravye, naho nogarukira kuri ako karoro konyene, kuko woca ufata Oscar Ntasana ingene apfa kubera ko yagiye kuronka kontra yo muri ONU, baje gukota ijya hotel yiwe Nonara Beach, aho tugeze muri 2017, bakamwemerera ko bazomuriha amadolari 50,000 ku kwezi. Nkurunziza ati ivyo ntibishoboka ko ayo mafaranga aribwa n'uyo muntu. Bunyoni ati ivyo ntibishoboka ko aribwa n'uyo muntu, baca bongera ko n'icubwoko. Ingene Ntasana anyuruzwa na garde presidentielle muri ndondeza twavyerekanye kenshi, abanyuruje Ntasana baribo. Umva ari intwaro, umuntu yoca yita ngo ni intwaro y'abaki. Canke hamwe twumva muri 2019 bahamagara abagwizatunga b'Abajordanien bakaza ku kibuga c'indege ca Bujumbura ngo baje gutora ngo ubutare ngo buva muri Congo. Desire Uwamahoro agafatirwa ku kibuga c'indege, ariko ategeka ko bamuha ayo mafaranga bazanye miliyoni 2 n'ibihumbi ico gihe, ariko abaka n'ibihumbi 300 ngo nibayamuhe ngo inzahabu ngo arazizana inyuma. Muribuka 2019 Desire Uwamahoro aciye afatwa agapfungwa. Ndibuka muri RPA mwaraduhaye iyo nkuru rwose, mukerekana ingene mu butegetsi hariho abariko baranigana, bamwe bati narekugwe, abandi bati napfungwe, ivyo akoze ntibikogwa, ariko inyuma y'amezi 3 baca baramurekura nkuko umenga nta cyabaye. Umuntu yovuga ko abasuma none abo batabaye arabasuma, abo bantu bagira ivyo abasuma boca baba ari iki? Ni giki kindi twokwita abasuma nimba iyo atari intwaro y'abasuma? Ku bwanje je n'ukuri naje mugani wa Bob siza kubica iruhande, ni intwaro y'abasuma. Rero ico ahanini ico nagombye no gufatira ko ijambo, aha nagombye kubasangiza intahe y'iyindi table ronde nk'iyi yabaye muri 2012 nibereyemo jewe nyene. Innocent Muhozi nawe nyene ari ngaha, twari kumwe, twarajanye i Geneve mu yindi nama y'abafasha Burundi nk'uko byabereye i Bujumbura. Mbere mu myaka ya mbere hariho nk'ivyo André Nikwigize yagize ati ubwa mbere ni Mandela yaba abihagarariye kugira yumvishe abantu kuzana amafaranga. Muri 2012 naho yari PNUD, yari naco gituma inama yabereye i Geneve, hajya ku kindi cicaro ca ONU kiri Geneve. Ico gihe aho ngomba guhagarara n'ingene hariho urufatane rwa politike n'ivy'ubutunzi, naho bajya abategetsi bo usanga umenga bashaka kubikwepa nko ijambo ry'igiswahili kubica iruhande, ariko biguma bifatanye, udashobora neza ivyo vy'ubutunzi vya politike navyo wabitaye. Ico gihe ngerageje kumera nk'unyaruka, imbere yuko tugenda i Geneve, wari cegera c'umukuru w'igihugu Gervase Rufyikiri yaradutumye ko atumako muri société civile, adusaba ngo tumuhe impanuro ingene bo kwigenza i Geneve, ingene ibintu tubibona, ijambo twe twoba tuzovuga kugira avyumvirize ko bimeze, duhana ivyumviro. 2012 muribuka ko mu Burundi ikintu cyavugwa cyane yari safisha, byari bijya bintu by'ama execution extrajudiciaire. Twicaye mu biro kwa Rufyikiri turamubwira tuti ivyo ari byo vyose, naho mwa mwateguye neza amadosiye yanyu, mugende mwiteguye ko ikibazo nyamukuru muzobazwa mwebwe n'amakungu. N'aba bantu bariko baricwa baba FNL, mudasigura igituma muriko murabica, kandi n'ababica ntibabihanigwe. Iki kintu cy'ama execution extrajudiciaire kizobabera ikibazo gikomeye, kandi twe mukitwitegeko ko natwe dufashe ijambo turazoreka kubigaruka ko ivyo bintu. Iyo nama tumaze kuyikora hari nko ku munsi wa gatanu, dufata urugendo ku wa gatandatu, si je me trompe, mais ku wa gatandatu hamwe noba nihenze tuzaba twagize ku wa kane, ahandi tugenda ku wa gatandatu, niho hacategurwa n'umugambi wo kunyuruza bamwe muri twebwe. Nka jewe ico gihe narahatswe kunyuruzwa kugira ngo sinje muri iyo nama
y'i Geneve, ngira kubera bari bumvise uko kuntu twari twavuze muri iyo nama na Rufikiri byarabateye ubwoba. Ndibuka ingene hari amashyirahamwe yari yavutse mashasha, hariho umukenyezi umwe yari mu barongoye ayo mashyirahamwe yegereye CNDD-FDD, caza kumbwira ngo urumva ngo nashaka ngo je mu gatondo kare aho nyene kwa gatandatu ngo mukuru w'igihugu ngo ari Ngozi, ngo perezida Nkurunziza ngo yantumye ngo aripfuza ko mwobanza kubonana ngo imbere yuko uji Geneve, ngo mu gatondo hazoza imodoka ngo baturungikire ngo imodoka ngo ce tujana ngo Ngozi ngo kugira muvugane. Iyo mudamu nimba ariko arumviriza ikiganiro aza kwiyumva ko ndavyibuka ko vyabaye ivyo bintu. We ntiyarabizi ko ndabizi ko akora n'iperereza. Kenshi abarundi uko tumeze urabimenya uko umuntu wari ukinumira wakibaza ko ari wari umuhinga utabizi. Je nayo ndabizi ko akora iperereza. Hanyuma ico gitondo aranantelefona cane ngo ya modoka yabonetse ngo mbega turagenda mbega ntitugenda. Hanyuma ndamubwira nti nkaya n'ukuri mbabarire ndabona je bitoshoboka ko njayo, nturabona dufise n'urugendo uyu munsi nyene ku mugoroba, nta kuntu noja Ngozi mpabe mfata n'izindi ngendo, nimba uwo mukuru w'igihugu akeneye ko tuzovugana naragarutse, kumbure dutumire n'abandi bo muri société civile, ngende njanye n'abandi sinijane. Nuko haciye akanya nk'iminota nka 20 gusa ndamwankiye nsubiye kumubaza, yaciye ambwira ngo ari ku kibuga c'indege ngo yagira yuri indege. Nkaca mvuga none uyu muntu mu kanya ariko ambwira ko tujana Ngozi aza ari ku kibuga c'indege ata n'iminota 20 haciye. Naciye ntahura ko uko umugambi wari umeze n'urira iyo modoka sinasubira kuboneka vyari kuba biheze. Rero turagiye turashitse i Geneve. I Geneve haraba amajambo Rufikiri yari umuntu azi kuvuga neza ivyo vy'ubutunzi bumva ko abizi, incabwenge. Mu nyuma dushira no mu bikorwa vy'imigwi. Ndibuka nk'umugwi twakoreyemwo je na Muhozi twari kumwe na Faustin Ndikumana twari kumwe, hari abashikiranganji. Wari umugwi uhagaze cyane kuri bonne gouvernance, kuri droit de l'homme, kuri démocratie. Abashikiranganji baravuga, nari kumwe na ba Edouard Nduwimana n'abandi baravuga. Haragera igihe natwe dusaba ijambo. Muhozi arafata ijambo nanje ndarifata, ukabona ko dufashe ijambo abashikiranganji baciye bakanya, wamengo ibintu byose noneho karabaye birapfuye, ati ba bantu bagira bavuge, ibintu byose twateguye bigira bitubana amazi. Maze ico gihe baranatangara kuko mu ijambo twafashe twashigikiye ko leta yoronka amafaranga. Twaravuze tuti niko mu Burundi turafise ibibazo, hariho amategeko ariko araza yo kugabanya umwidegemvyo wa société civile, kugabanya umwidegemvyo w'abamenyesha makuru, kugabanya uburenganzira bwo kugira amanama no kugira imyerekano. Twabwiye tuti hariho iyo migambi y'ayo mategeko, tutariko uko biri muri kino gihe Uburundi kiracyari igihugu gifise umwidegemvyo. Tuti ahubwo amafaranga murayatanga, mugabo muyatanga n'ijambo. Mubahaye amafaranga mubibutse ko umwidegemvyo ari bwo butunzi bwa mbere bw'igihugu. Ntimupfe kuyatanga, mubabwire ko muyabahaye ariko mukeneye ko uwo mwidegemvyo uguma mu Barundi. Rero tugiye kuvuga iryo jambo, wamengo sinzi ikintu tubakuye ku rusyo babashikiranganji babona biruhukije, mu gihe bari biteze ko dufashe ijambo ibara rizoba riguye. Mu nyuma hari uwabagiye ati mbega ejo tuzokumva abantu bazokwemera amafaranga. Uko bihera ivyo bintu, izo nama ukuntu zihera, baje mu nama bamwe bose baravuga ico biyemeje kuzotanga. Ariko ico biyemeje kuzotanga ntikiba gisigura ko ariyo mafaranga azoboneka. Sinzi ko mwibuka ko tuvuye ico gihe i Geneve, leta y'u Burundi yavuga ngo yaronse amafaranga arengeye kure ayo yasavye, ngo yaronse ngo incuro 2 ngo amafaranga yari yasavye, niko leta yavuga. Twagira tuti aho rero tugiye kuba igihugu ca mbere gitunze, nimba amafaranga yose mwari mukeneye bwa dutunge muyaronse incuro 2, ariko ntavyo twabonye. Twabonye igihugu kitacisununura kubera ico. Uko bimeze ni nka kujya mu manza z'ubugeni zo mu Burundi. Mu manza z'ubugeni umwe arahaguruka ngo ndakugabiye inka, uwundi akati ndakugabiye iki, uwundi ndaguhaye igipande cy'itongo. Wumvirije umuntu yagize mariage mu Burundi uvuye hajya muri reception ya mariage, wogira uti aba bantu n'ukuri bavuyeho batunze. Mugabo mu nyuma ujuka baduti mbega za nka zose bakugabirura zifise ntazubona. Nabo niko bimeze. Ejo muzokumva abantu benshi bazovuga ngo bayafise ico bagavye,
ariko ni ukwiyumvira kugira uwo muntu aguhaye amafaranga yiwe azoyaguha gute, mbega aho bayahaye nde? Jena igihe hagenwa nk'uyu mushikiranganje wa mbere dufise Gervais Ndirakobuca, habwiye abantu ni okay, umukuru w'igihugu yagize umushikiranganje kumbure ko akwiye Bunyoni yarakeneye uwundi aza kumufatira abo aza gutera ubwoba kumbura aboje kumugora bari ku ruhande rwa Bunyoni, ariko umushikiranganje wa mbere yarakwiye ko umushikiranganje yumva neza ibibazo ibi by'ubutunzi. Burya wewe wenyene uwo guha amafaranga yiwawe hagusaba ngo uze kuyashira mu kintu gitwagwa na kugarika wewe yatanga. Wotanga vy'ukuri ngo ndakugarika azondabira amafaranga yanje kugira atere imbere. Ni gikazi mu by'ubutunzi. N'ubu biriko biravuga wumva avuga iki? Wumva ariko arongora gute iyo nama ngo yerekane y'ibintu bizotera bija. Nibapfa kuyatanga gutyo. Igihugu turiko twerekana ko atabutungane bukora, igihugu cica n'uwuzanye utwo dufaranga, n'ibintu byose by'imigambi uzosangaho usanga nibihe bishasha biya bihari, bihari by'umukuru w'igihugu, bihari by'abana b'umukuru w'igihugu, amasosiyete twumva ngo Kijumbu hehe hariya ibugendana, ngo bariko barakora ngo sosiyete yindi yuko umwavu ngo ni y'umukuru w'igihugu, ngo bariko barakora sosiyete usanga ngo y'inyama z'inkwavu ngo ni y'umukuru w'igihugu, byose atari umukuru w'igihugu ni Ndikuriyo, amasosiyete y'Imakamba atari Ndikuriyo ni umukuru w'igisirikare, atari umukuru w'igisirikare ni uwundi mu general, byose biri muri ako kagwe. Nta sosiyete nimwe uzosanga yabonetse muri iyo ntwaro, isosiyete bavuga ngo irakomeye ikora ikintu itari iyabo bagenero, atari umukuru w'igihugu, atari ibindi bihangange. Uwundi wese azanye amafaranga yiwe atasizemwo abo bantu, inkurikizi no kucuba nka matwi, no kucuba nka bitwavuze bya ntasano, no kucuba nk'abo bandi bose. None uwo muntu nawe bangwa duratanga ayo mahera yamaze kumenya ko imeze gutyo, yo yashiramwo gute? Byoshoboka gute kwaza n'amafaranga yiwe atana kimwe cyakoze gihumuriza abantu? Rero aho niho nagize ntereka iyo ntahe y'ibyo twabayemwo muri 2012, muri Octobre 2012 ndayibasangize kugira ngo abantu ntibatangare ejo banumvise ari bavuze ngo bazotanga amahera, kuko ivuga ni kimwe, kuyasohora ni kindi. Ngira mu kurangiza niyo niko igize yafata ijambo, ndipfuza ko mu kuza gusigura kumbure yoza gushiramwo kwerekana urwo rufatane ruri hagati ya politike n'ubutunzi. Kenshi bibaza ko nk'ibi bintu byo kwanka kusubizaho umwidegemvyo w'abarundi ko bibafasha, ntabwo bibafasha. Iri jambo twavuze nk'aho i Geneve muri 2012 bakumva societe civile izwi neza ko yigenga, yo nyene iravuga ijambo ngo igihugu cyacu giha amahera, mushigikira umwidegemvyo, musabe kubandanya. Iryo ryari jambo riza gupeza muri ivyo bintu byari ko biravugwaho hantu. Iyo twese duhagarara tuvuga tuti amafaranga ntimuyatange, icyo gihugu karabaye, vyari kugorana burya hari abatari bake bari kuca bahesha kwiyumvira kuyatanga. Rero umwidegemvyo ni ubutunzi ku gihugu. Twama turiko turasemera tuti nibaheze izi njyane za politike nimba koko bipfuza ko umuti w'u Burundi uboneka. Ariko Pacifique nahazwe ibintu babiboshe nimba muriko muranyumva, Pacifique nahazwe mu byo twabonye vyandikwa n'ibinyamakuru mu ijambo umukuru w'igihugu yavuze, yerekana yuko ibijanye no guharanira demokrasi, kugira politike nziza n'umutekano vyatwaye umwanya munini igihugu, kandi yuko ivyo babikoze ubu hageze ko baja ku yindi ntambwe. Bisigura yuko ivyo muvuga ko bihari bo babona ko bitahari. Tukaba turiko tuvugira hanze. Ico gihe ko mvuze ko igihe twagira iyo nama ko wumva twari twatumiwe twese, ko twese twavuga ijambo twashikira niyo leta ngo ironke uburyo, uyu munsi ni kubera iki twe na Muhozi atariyo turi kandi ngo dushikire leta ngo ironke uburyo kandi tugikora vya bindi nyene twakora? Niko yuko no munsi atariyo turi, umva atari ukubesha. Hari n'ikindi nce ndangiriza aho ndacongere ko Bob yari yakivuze ko gose, nagiye ngoma ndacongere ko iyo bariko baravuga ngo bariko baragwanira ngo demokrasi, ngo hariho ngo ibintu ngo bari bamaze ngo imyaka bari ku butegetsi bamaze imyaka 20 uyishize. Iyo ndiko ndumva bavuga intwaro za kera, kavuga ngo abasirikare, intwaro y'abasirikare, bavuga ko atabasirikare b'ibururi batwaye imyaka 30 canke bakavuga 40. Ngoma ndakubwire ko imyaka 20 byabo basirikare bahora bavuga, no kuvuga ko ari kuva mu 1936 gushika mu 1986.
ni ukuvuga uravye myaka 200 y'intwaro y'abasirikare ba kera ubugeze ku musozo w'intwaro y'abagaza ukaca uraba realisation ibintu izo ntwaro zashoboreye kubaka mu gihugu muri iyo myaka 200 ukaca ugenda ukaraba abasende DFDD ku myaka 200 bamaze uyu munsi ari wogereranya ibintu vyubatswe mu Burundi hagati ya 66 na 86 n'ibintu abasende DFDD bakoze hagati ya 2005 na 2000 na 20 ya 2005 na 2024 umuntu yoshobora kugereranya ivyo bintu niho ucubonera ingene iyo bariko baravuga iyo mvugo ari kinyoma iyo Ndayishimiye ariko aravuga womengo yaraye avuye mu ishamba ubunyene womengo baraye bahagaritse kugwana muri 2020 ntiyibuka ko bafashe igihugu muri 2005 abo bantu bamaze imyaka 20 ku butegetsi ntibashobora kubandanya baturirimbira ngo twari kugwanira demokarasi ngo twari kuganira ibi n'ibi igihugu cyose bacishe igihugu bagisubije kuba impunzi umwidegemvyo warundi waheze ifaranga ry'u Burundi bitakaje agaciro ku rugero rutigeze rubaho mu mateka y'u Burundi ntibashobora kuvuga ngo bahora gutunganya ibya demokarasi nabyo nyine atabiriho nuko igize yari bisiguye neza nawe nyene sino kwigwa ndabiteba ko ico nahisavye gusa nuko niyafata ijambo kumbure yoshobora kuza kugerageza gushiraho iyo kantu nari mvuze ko ivy'ubutunzi nibi vya politique byose biguma bifatanye batakoze kimwe n'ikindi batagishobora. Murakoze cyane.